Inshuti namwe bagenzi mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Ilere uri nkuru nkuko musanzwe bimenyereye mu kiganiro twabaza. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abarundi batari bake barafise ingorane zo kumenya ukuntu baja kwivuza, aho bivuriza, umuganga bakwiriye kujako, eka n'ibindi bitari bike. Mu kiganiro twabaza cy'uyu munsi twipfuje gutumira umushinga ntahe Nineza Eloge, akaba ari umuyobozi w'ikigo CMAAO Afya Bora, kugira ngo ushobore kuganira ku bijanye n'ibikorwa basanzwe bakora muri ico kigo. Reka tumuhe ikaze rero kugira ngo dushobore kuganira nawe. Umushinga ntahe Nineza Eloge, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Turabaramukije natwe kandi murakoze cyane kuduha ikaze mu kiganiro canyu kuri televiziyo Kabaza. Ego murakoze kandi. Reka tubanze tubabaze mwidondore kandi muvuge ico musanzwe mukora i Bujumbura kugira ngo tuje tubandanye ikiganiro. Ego murakoze cyane, nitwa Nineza Eloge. Nkaba ndi muganga, nkaba ndongoye ishyirahamwe ikigo CMAAO Afya Bora. Ego tugiye rero mu kiganiro, umuntu ashobora kubabaza ati mbega murashobora gusigurira bariko baradukurikirana ibyo musanzwe mukora muri ico kigo CMAAO Afya Bora, igihe mwatanguriye naho mugeze ubu? Egome, ikigo Centre CMAAO Afya Bora cyashinzwe igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa gatandatu muri umwaka nyene turimwo rurihumbi 2019. CMAAO bisigura Centre Medical d'accueil, accompagnement et d'orientation Afya Bora. Mu Kirundi umuntu bivuga no kuvuga ko twakira abarwayi abifuza kubonana n'abaganga, tukababwira iyo abaganga bari n'ahari ibikoresho bikora neza kwa muganga, noneho tukabaherekeza, tukabafasha kubonana n'abaganga, tukabafasha kugura imiti, tukabaherekeza no gusubira mu ngo zabo. Muri rusange ni ego. Umuntu agiye kumviriza ibyo muvuga birumvikana ko mukora ibintu bitari bike. Mbega murafise ibyo twokwita urupapuro rubaha uburenganzira bwo gukora ibyo bintu byose mwagiye muradondagura, kuko umuntu afashe nk'akarorero muvuga yuko mushobora gutwara abantu kwa muganga, mubatwara kwa muganga no kuvuga yuko mubunguruza. Mbega muba mufise igipapuro ca leta kibaho uruhusha rwo kunguruza abarwayi? Eka birashoboka yuko muba mufise abakozi bakurikirana abarwayi. Mbega abo bakozi bobo barizi ibyo gufasha abarwayi? Barafise impapuro zerekana yuko bakoze uwo mwuga canke bazi ukuntu bategerezwa kubikora? Eka n'ibindi bisata bitandukanye. Ego murakoze cyane kumbaza ico kibazo ciza cyane. CMAAO Afya Bora ni ikigo cigenga, mu gifaransa bavuga ngo ni entreprise, ni privé. Hanyuma mu byo dukora twebwe ntituvura abarwayi, dukora ubufasha, turafasha abarwayi gushikira ubuvuzi bwiza be n'ibitaro bishoboye kuvura abarwayi. Muri ico gihe rero twebwe dukoresha abaganga batandukanye, abo bita aba infirmiere, aba docteur cyangwa aba psychologue. Twebwe utwituye mu kigo c'iwacu turakwakira, tukakumviriza, tukumviriza ibibazo ufise, noneho twagufasha mu kukunguruza, tukujana ku muganga abishoboye ashobora kukwakira akagutunganiriza n'ingoga. Impapuro nazo ziduha uruhusha rwo gukora. Mu Burundi iyo ushinze entreprise canke ishirahamwe, uja gusaba uruhusha mu kigo bita API, ni Agence de Promotion des Investissements. Ugaca usaba n'uruhusha muri OBR ico bita NIF. Ivyo bifise ubufise uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro, kubera baca baguha stati.
ugashobora gukora. Ariko bitandukanye no gusaba kugurura ivuriro canke ibitaro. Kubera ugurura ibitaro aho uzovura abagwayi canke ugapima abagwayi, aho usaba uruhusha bakaza kuraba abo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, muco bita inspection ya sante. Ariko twebwe ntitwakenera uruhusha, ahubwo twebwe dukenera urupapuro bita rwa partenariat n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ubwo nabwo turarufise. Imigenderanire n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nivyo dukenera kuko turakorana. Ibyo turiko turabibabaza kuko mugiye kuraba nimba mukoresha mwakira abantu mukabumviriza, ibyo byose ategeza kuba hariho abantu bize canke banonosoye ibijanye no kumviriza abantu kugira ngo bashobore kubaha ivyiyumviro byo kubamenyesha bati mwoja hanaka mwogenda hanaka. Kandi umuntu agiye kuraba ibijanye no kunguruza abantu Bujumbura umengo kugira ngo ugire ishirahamwe canke sinzi kuri two kwita entreprise mu Kirundi, ngira nishira hamwe nyene kugira ngo ushingishira hamwe yunguruza abantu ari ibintu by'impapuro usaba. Ibyo mwebwe ntibibaraba? Twebwe ntibituraba ubu kubera mu buryo bwo kunguruza abagwayi turacakoresha nk'ama ambulance, dukoresha imiduga bita vehicle sanitaire lege. Donc no kuvuga imiduga isanzwe, ni nkuko n'umugwayi asanzwe agendera mu taxi isanzwe akashika kwa muganga. Twebwe natwe icyo tugufasha nuko tuba turi kumwe, umugwayi bari kumwe n'abaganga bavyize. Ico nico gitandukanye gusa. Cyane. Eka abandi bakozi mbe mukumbure bandanya. Ariko kumbure igihe twazanye ambulance, izi ambulance zihora zifasha nko mu guha umwuka umuntu awukeneye. Ambulance zishobora gukora ama urgence, dushobora gusaba uruhusha gushasha. Aho birumvikana. Reka tubabaze ikindi kibazo, muba mukoresha abakozi bangana gute canke hariho ivyigwa muba mwarabahaye kugira ngo bashobore kumenya ukuntu baza barakira abagwaye n'ibindi n'ukuntu babafasha? Egome, abakozi turabafise benshi cyane. Hanyuma abakozi dukorana n'abakozi bahejeje amashure yabo y'ubuvuzi, baba abize icyo bita paramedicale, aba infirmiere, hakabaho n'abahejeje medicine, aba docteur, hamwe n'aba psychologue. Hanyuma igitigiri cy'abakozi bakora buri imisi yose n'abakozi 19, harimwo aba infirmiere 6, abaforoma 6 bitwa yuko bari muri pour de réserve. Hagaca habamwe n'abandi bo mu mabiro hamwe n'abashoferi. Aho rero abo bose bama baronka formation canke inyigisho, turarondera abahinga abo bita ba consultant, bagashobora bakaza kubaha inyigisho z'uko bafata abagwayi, ko bakira abagwayi, ko baherekeza abagwayi, uko bofasha abagwayi mu nzira bariko barabajana kwa muganga. Hariho abagwayi bashobora kuba bakenera gufashwa ariko bafashirizwa mu mahanga mu bijanye n'ubuvuzi. Abo usanga bafise nk'indwara zikomakomeye badashobora kuvurirwa mu Burundi, ugasanga bavurirwa mu bihugu by'i Burayi canke imbere n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Abo bobo murabitaho nabo nyene? Egome, turabitaho cyane. Nk'ubu dufise amadosiye 4 tuko turakora. Aha mu Burundi hariho ingwara batavura n'ivyo, usanga abaganga bo ngaha barungika abagwayi kwivuriza hanze. Aho bakunda kuja ni mu Buhindi, bakunda kuja i Burayi, hariho n'abaja muri Amerika canke bakaja i Nairobi. Twebwe udushikiriye ukatwitura, turaraba dosiye yawe, tukaraba inkaratasi umaze kuronka zo kwa muganga. Urupapuro nyamukuru ruba rurimwo n'irujya bita commission medicale, nibwo ruva ku badoktere ku mugwi w'abaganga ba leta, bashobora kuvuga yuko ukeneye kuvurirwa hanze mu mahanga.
ico gihe turungika ku ma agence dukorana ibigo dukorana aho mu Buhindi canke i Buraya canke muri Amerika canke muri Kenya tukarungika iyo dossier bakayiraba bakabaza ibiciro bakabaza noneho ko boshobora kuvura iyo ngwara ico gihe bacaturungikira ico bita devis kandi bagaca bafasha no mu kurondera visa ico gihe rero turagukurikirana kuva ukigenda twakujana ku kibuga c'indege ukazogukurikirana uri hariya ukuri kuravugwa abo bahariya bakagukurikirana nabo nyene tukababaza uko bimeze noneho ugarutse tukakwakira ugarutse mu Burundi nuko bigenda. Ego numva ico ari gikorwa ciza cyane ariko rero umuntu agiye kuraba kubijanye n'ibikorwa nk'ivyo usanga bikorwa n'amashira hamwe ari mu bihugu bitandukanye harakunda kuba ibintu by'ingorane ugasanga mbere hariyo mashira hamwe amwe mu bihugu avuga yuko akorera mu bihugu kanaka ugasanga ntazwi muri ivyo bihugu canke ntiyanditswe nta vya bindi bita amasirance bifise mu gihe habaye ingorane n'ibindi mbega muba mwarashoboye kugira amatohoza kuri ayo mashira hamwe muvuge ko mwoba mukorana ari muri ivyo bindi bihugu ayo magence kugira ngo mumenye uko vy'ukuri ari amashira hamwe asanzwe azwi muri ivyo bihugu azwi muri leta kandi asanzwe akora bikurikije amategeko. Ibyo turabibajije kugira kandi abanyagihugu b'abarundi ntibazohabe basanga bahura n'ingorane mu gihe bagiye muri ivyo bihugu. Birumvikana. Ni kibazo ciza cyane cyo kugira ngo dukingire abarwaye. Ubu biroroshe cyane murabona yuko uburyo bwo gutumatumanako amakuru bwateye imbere. Kandi abarundi bari mwisi yose. Turafise abarundi abagenzi abaganga baba bari kwiga muri ivyo bihugu usanga dukorana nk'ubu ndafise n'umuntu ari Paris ndafise uwo dukorana aba ari baze i Paris ndafise abantu babiri bari mu Buhindi abo nibo tutangura no guca ko bwa mbere kandi nabo badufasha gukurikirana abo bagwayi hariya bakabona yuko by'ukuri umugwayi twarungitse ariko arafashwa n'iryo shira hamwe natwebwe kugira ngo tugire amasezerano canke partenariat nayo mashira hamwe twarabanje gutohoza ko afise inkaratasi zemerwa n'amategeko mu bihugu vyabo aho rero ntawogira amakenga ntawo kwibaza yuko hashobora kuzobamwe ivy'ubusuma kandi turamaze kugerageza vyarakunze birakora hari abantu rero mumaze kurungika mu mahanga bagwaye. Ego turamaze kurungika babiri mu Buhindi turamaze kurungika umwe i Paris turamaze kurungika n'umwe muri Nairobi kandi bose byagenze neza cyane. Ego murakoze neza reka tuje gukandi kabazo nakabazo ko kumenya ibikorwa bijanye canke mwatekanije byo gufasha abarundi n'u Burundi bivuye mu nyungu muzoba muri ko muraronka muri ico kigo canyu. Hariho amashirahamwe atari make canke nibigo bikora ibintu byo kuronka amafaranga inyungu ariko ibigo byinshi canke amashirahamwe menshi ntakunda kwibuka gusubira gufasha abanyagihugu mu nyungu baba baronse canke gufasha igihugu. Mbega mwebwe ni bimwe bita mu gifaransa responsabilité sociale, mbega mwebwe ico mutegekanya kuzofasha abarundi n'u Burundi mu nyungu muronka muri ivyo byoba ari ibihe? Ubwa mbere ho murumva yuko ikiramwe ryacu gipfuza kuzokoresha abakozi 149 bose hamwe. Aho umumva ko harimo ico bita création d'emploi, harimo abarundi benshi bahejeje amashure bizi byo kuvura badafisa akazi. Murumva yuko tuzobaha akazi. Hariho inyigisho tuzotanga zirondoka rijanye n'amagara meza. Murazi yuko mu gihugu cy'u Burundi ubu rusansuma rwanyuma gwerekanye yuko ku kilometero kare habaho abantu 412. Ko atagikozwe hazoshobora kubikora abantu mu myaka iza mu gihugu cy'u Burundi. Rero twebwe tuzokwigisha ibijanye rero ndokajanye n'amagara meza. Twigisha ibijanye n'ivy'ikiza roho ya nganda sida. Aho hose tuzoba two turafasha leta kugira ngo ivyo bintu bigende neza.
egome yego akandi kabazo kasa nuko nako nyene k'inkoramutima nakajanye n'uburyo hariho abanyagihugu batari bake uravye n'igihugu c'u Burundi ukuntu ugisanzwe ari igihugu gikenye bashobora kuba bafise ingwara isaba uburyo bwinshi ugasanga abo banyagihugu ubwo buryo ntabwo bafise bwo kugira ngo baje kwivuza ku muganga uyu canke uriya mu gihugu canke imbere baje kwivuza hanze ku baganga bashoboye kuvura ingwara baba bafise mbega abo bobo nabo muzobafasha badafise uburyo bukwiriye nimba muzobafasha bizogenda gute mudashobora kubafasha naho mushobora kubamarira iki murakoze kubaza ikibazo cyiza cyane mbega mwankundira nkabasigura uko dukora kubijanye n'ivyo byo kugisha amahera yego cyane nta kibazo mu bisanzwe rishyirahamwe ryacu rirafite ikintu rifasha cyane nubwo risaba amafaranga ku bakiriya bacu rirafite icyo rifasha cyane buriya muri aka karere turimo k'ibiyaga bigari ibintu vy'amagara y'abantu biracari inyuma cyane ariko biriko biratera imbere ubu akarorero urashobora kuba uvuye muri gihugu ca Kongo ukaza kwivuza i Bujumbura uje kwivuza i Bujumbura ushikira ahantu bita kwa Siyoni kuri parking ico gihe ntubuzi ibitaro aho biba biri vyo mu Burundi ntubuzi abaganga bagufasha aho baba bari ushoboye kumenya kwa muganga naho uca usaba randevu ukavugwa kuri randevu kubera baje kare baba baragutanze gushika kwa muganga ico gihe bitaba guharande bashaka guharande mu minsi 2 canke 3 cyangwa ugasanga uwo muganga ntakora ndasubira mu bavuye muri Kongo nk'ibukabu ushobora kumara iminsi 7 i Bujumbura urindiriye kuzobona umuganga ariko twebwe waduciye ko turagusabira randevu ukaza ushikubonana n'umuganga muri ako gatondo nyene ugaca uvugwa ugaca uronka imiti ugasubira mu gihugu cyawe cya Kongo iyumvire rero uburyo wamaze mu ihoteli ishobora kuba irihwa ibihumbi 200 canke 30 ku munsi ushobora gutakaza ibihumbi 100 by'indaro aho ntitwavuze restaurant ibyo ufungura umwanya uri kurata mu kuba utari kuraboronka n'umuti uzi n'icyo urwaye donc rotare icyo bita diagnostic canke gucererwa gufata umuti twebwe mu gihe baduciye ko uvugwa uwo munsi nyene ukaronka imiti uwo munsi nyene ugasubira inyuma uwo munsi nyene none murumva ko umuntu yari gutakaza nk'ibihumbi 200 ashoboye kuduhereza nk'ibihumbi 50 kubera imodoka yacu yagendeyemwo kubera abaganga bacu bamuherekeje kubera amatelefone twakoresheje kubera kumuhigisha imiti kumuherekeza kumwumviriza noneho kumuzimurura muri rusange murumva ko atakarusho karimwo twebwe turumva ko harimo akarusho kanini cyane twafashije umugwayi kumenya kubonana n'umuganga n'ingoga diagnostic icyo bita diagnostic ingwara arwaye ikamenyekana n'ingoga agashobora gutangura imiti n'ingoga egome ahubwo tuce turonka n'akandi kabazo kubijanye n'ivyo mwavuze ivy'amarandevu canke gusabira umugwaye umwanya wo kugira ngo azobonane n'umuganga mbega ntimwibaza yuko ivyo bizohaba bizana ingorane hagati y'abagwayi baja gutonda kwa muganga batasavye iyo randevu canke batiyandikishije ubwa kare ko bazoja kwa muganga hamwe na mwebwe usange mbere hari abaganga basigaye bakira cyane abantu mwebwe muba mwasabiye amarandevu gusumba abantu baba bagiye uwo munsi bagiye kwitaba kwivuza murantunga egome izo mpungenge na twebwe turazibona ariko kwa muganga baba bafise ukuntu batunganije kwakira abagwayi kwa muganga kenshi ko babikora nuko iyo uje kwiyandikisha ubwa mbere barakwakira ubwa mbere kandi iyo hariho icyo bita urgence barafise uko babitunganije bakakira abantu bababaye cyane
natwebwe rero mu bisanzwe tuba duserukira umurwayi watwituye ntidushaka guca imbere abandi ariko tuza kumwandikisha inimero akazoza umunsi ashoboye kuzira akazoshika abonana n'uwo muganga nta n'umwe duca imbere awe twononera kuri porogaramu yiwe yego nuko bisanzwe bigenda ego duheruka mu Burundi kera twebwe sinzi mbega barandika baracatonda ku mirongo canke bariyandikisha imbere uko baja kwa muganga mu bindi bihugu cyane cyane ibihugu biteye imbere hariho nivyo abagenda batiyandikishije ko bazogenda itariki ni uyu munsi isaha ni abo barafise ukuntu bakigwa hariho nabandi baba bariyandikishije barahamagaye bagashinga umunsi ati twe tuzoza isaha ni umurutu n'ibindi none mu Burundi ibyo birahari ku buryo uzosanga hatariho imyidogo irenze ku bazohora bagenda baja kwivuza batigeze basaba izo rendez-vous nuko mu Burundi ubuvuzi nabivuze biriko biratera imbere hasigaye hari ibitaro biteye imbere cyane nk'ubu novuga nk'ibitaro Kira Hospital ibitaro bitakira hospital byo bitaro bigiye ko ni informatique cyangwa ni informatique uko mwagiye mukurikirana mu kwiyandikisha mu mashini niko n'umuganga abona uko mwagiye murakurikirana mu gushika nta muntu aca imbere uwundi wowe mu gihe uzi warishe bakakubwira inomero yawe muri ordinateur inomero yawe ikaguma ari yo nyene rero ibitaro bito baracatonda nivyo ego hari kibazo umugabo barimo bagenda agomba kugaruka ko kijanye nico dufasha mu bijanye n'ivy'ibiciro yego cyane nkaho iyo twarungitse abagwayi bivuza hanze noneho no ngaha mu Burundi turashobora gufasha umugwayi mu kugabanya ibiciro tugasaba abamwakira tuti umuntu ni mumufashe mugabanye ibiciro amahera ntayo yoronka kuri iyo ngwara agwaye bikunda gushika kuri ibi vy'ama operation vyo kubabaga canke kubakora ugasanga umuntu bamuca nk'amahera nk'umuriyoni ukavuga tuti oya umuntu ntayo yoshobora kuronka ni mu mugabanye cyangwa umuntu tukamworiyana tukamuha umuco aha harazimbutse kandi barabishoboye aha naho harazimbye cyane cyangwa tukabwira umugwayi tuti ujya muganga akorera hajya muri prive hajya baguciye miliyoni 2 arakorera no muri leta aha naha ziza wogenda muri aha azoca amahera ashobora kuguca inusu yaya tukamuha n'ibiciro tukagenda kubaza ibiciro tukabimubwira none ukagenda ukaza kuja ahantu wamaze kumenya ibiciro vyaho nico kiri mu cyo dufasha rero nico nagomba kugarukako yego cyane reka tuje ku kabazo gasa nuko ari akabazo ka nyuma kajanye n'uburyo umuntu agiye kumva ibyo bikorwa byose mukora arumva ko ari ibikorwa bitari bike bisaba uburyo butari buke aho cyane cyane tuvuga uburyo bw'amafaranga canke umutahe mbega mwoba mwaramaze gukwiza umutahe ukwiriye kugira ngo mubandanye mukora atangorane mufise canke hariho ibyo mwoba musaba baba abarundi bari hanze canke abarundi bari ngaho mu gihugu mu Burundi kubijanye no gushira umutahe muri uwo mugambi wanyu w'ico kigo CMAAO afya bora murakoze cyane kumbaza ikibazo ciza cyane turacafise ibibazo turacafise ibyo dufise bisemesi cyangwa ibikorwa byinshi dukora cyane kandi bihambaye kandi turacyakeneye nk'akarorero bigisha abakozi bacu icyo bita amahugurwa cyangwa amastage kugira ngo bamenye gufasha neza abarwayi haba mu kubakira cyangwa kubaherekeza noneho kandi ibyo mwatwaje muti mbega mwarakwije umutahe oya umutahe nturakwira twisunze imigambi dufise kubera turifuza nko kubaka morgue prive Burundi hari ikibazo ca morgue be morgue ni morgue zo mu Burundi zamazuzuye morgue no kuvuga hamwe babika abantu baba bitavye Imana
egome kenshi abantu baragenda ku maziko bihuta kubera badafise aho babika abagwayi abapfuye abitavye Imana babo. Turifuza ko twokubaka morgue privé, abantu bose bagashobora kuzoshingurana iteka abantu babo ku mwanya biteguye. Ivyo turifuza gushyiraho igisata co kwigisha abantu bize ivyo kuvura kugira ngo bagirire amahugurwa canke ico bita formation continue, babaha ubumenyi babakarishiriza ubwenge mu kurindira ko baronka akazi, kugira ngo bicare babe bariho bashoboye umwanya wose babakenereye basanga ari abaganga babishoboye. Turifuza gushinga amafarumasi mu ntara zose, kugira ngo abagwayi bacu abatwitura bashobore kuronka imiti ku kigo cacu tutiriwe turirukanga hirya no hino. Donc dufise amaserivisi menshi cyane. Ico rero novuga ku bantu babagwizatunga canke abanyamitahe, mu mategeko y'ishirahamwe ryacu twaruguruye imiryango ku bantu bashobora kuzana imitahe yabo, ico bita abactionnaire. Turacarondera inshuti n'abagenzi b'iyi entreprise yacu. Uko umutahe uba munini cyane niko twakora byinshi cyane kandi bigatuma ishirahamwe ritera imbere kandi tugashobora gufasha n'abagwayi mu cyo bita kugwanya mortalite, donc abantu bandura ingwara canke abicwa bahitanywe n'ingwara, kubera ibitigiri biracari birebire cyane mu gufasha abahitanywe n'amasanganya. Iyi miduga dukoresha n'imiduga twakotesheje, dukoresha imiduga twakotesheje, dusaba uburyo bwinshi bw'ibitoro nayo mahera gukotesha. Turacari muri biro dukotesha, turiha buri kwezi. Turifuza kuba mu nzu yacu, turifuza kuba mu nzu ya CMAAO. Imishahara y'aba bakozi iratugora cyane, aho turi ntiturashobora kuronka inyungu ituma duhemba abakozi byoroshe. Ibibazo biracari byinshi cyane. Turatera kamo no kuri abarundi baba mu mahanga babifise ushobora kuzanamo umutahe mu kigo cacu, byo babi ari ibintu binezereye cyane. Eka n'abandi nandi mashirahamwe ari hanze canke ngaha mu Burundi nyene wifuza kuza gukorana natwe turamuhaye ikaze. Ego cyane. Kubarondera rero ubashobora guca hehe? Dukorera mu Burundi i Bujumbura, kandi ishirahamwe ryacu novuga ni regionale, ni akarere kose Uburundi n'u Rwanda na Kongo. Dukorera i Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura. Dufise adresse mu Nyakabiga ya mbere, ibarabara ry'11 inomero 7 muri etage ya kabiri. Nomero za telefone nazo ni guteranya 257 75 901 469. Egome. Ego cyane. Reka rero tubashimire mushinga ntahe ni neza Eloge kubona mwaduhaye akanya kugira ngo tuganire ku byo musanzwe mukora mu gufasha abarwayi mu gihugu c'amavukiro cacu arico Uburundi. Ahubwo ni mwebwe nshimiye cyane kubona mwatwakiriye muri studio yanyu. Hanyuma tugasaba yuko iki kiganiro cyo cyambere cyangwa cyo cyanyuma nibaza ko muzotwongera ubundi mwanya tugasigura n'ibindi. Ego cyane, tuzosubira tubarondere kugira ngo tubandanye tuganira twumva n'ibintu aho mubigejeje. Ego murakoze cyane, twibaza ko ikiganiro kizogira akamaro ku kigo cacu. Ego cyane. Ego inshuti namwe bagenzi mwakurikiranye ikiganiro, turabashimiye mwashoboye kumva ibitari bike bikorwa n'iki kigo CMAAO Afya Bora. Kubafise ababo basanzwe bafise ingorane z'amagara barashobora kubacako kugira ngo bashobore kubereka aho botumbera. Eka n'abashaka gushira umutahe muri ico kigo nabo nyene ngo amarembo aruguruye nkuko mwavyumvise. Aha rero mukaba mwabonye inimero za telefone zabo aha hasi, hamwe naho basanzwe bakorera mu gisagara ca Bujumbura mu Nyakabiga.
tuzosubira rero mu kindi kiganiro twabaza ku wundi munsi. Mwari kumwe nanje Irere uri nkuru nk'uko musanzwe mubimenyereye naho ubutaha.